Kaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'isamizi mboneshakure buntu ifatikanije n'ishirahamwe World Relief mu Burundi, ishirahamwe Rukristu. Kuva mu mwaka 2022 haratangujwe umugambi wiyemeje gukinga no kurwanya amabi n'amahohoterwa bifatiye ku gitsina. Uyo mugambi watangujwe icese n'iryo shirahamwe mu makomine ya Bugendana na Gitega, mazone ya Mwungwa na Bugendana. Mu mwaka 2023 World Relief yongeye kwigisha abanyamugisha mu mazone yose ya komine Bugendana. Twagendeye umugwi w'abanyamugisha wigishijwe n'ishiramwe World Relief. Abigishijwe rero ibijanye no gukinga no kurwanya amabi n'amahohoterwa batiye ku gitsina, maze bahugura abandi ari nabo bita abanyamugisha, barashinga intahe uko ico gikorwa cagiye kiragenda. Narigishijwe ndamenya, hama barahava barantuma nanje kuja kurondera abo nigisha. Narahavuye rero ndagenda ndarondera umugwi wa mbere ndawigisha nkoresheje iki gitabo bari baduhaye kirimwo izo nyigisho. Ndigisha umugwi wa mbere, uwo ndawuramura nawo ndahavana ndawutuma ku gikorwa mu kibano, baragenda nabone bari ku kivi bariko barigisha. Munyuma ndarondera uwundi mugwi, kuko twaba ari umugwi w'abagabo n'umugwi w'abagore. Umudamu ahaherereye yigisha umugwi gwiwe, nanje nkigisha umugwi gwanje. Nukuvuga twabigisha indwi zitanu, ku ndwi igira gatandatu tugaca tuza tugahuza wa mugwi w'abagore na je wa mugwi w'abagabo, hama tugaca tugirira hamwe ikiganiro, bagahava bagashinga intahe. Abagabo bagashinga intahe ivyo bagiye baravuga, n'abagore bagashinga intahe ivyo bagiye baravuga. Mbere nka jewe mu mugwi nariko ndigisha, kubera mu gutora nararaba ingo zirimwo abantu batumvikana. Umaze gufata izo nyigisho nanje nazigishije abandi, kandi zagize ikimazi, ziriko zirafasha mu muryango. Mbere ndetse no mu uwo muryango nahavuye mba no mwizigirwa, ubona ndi umutware kubera narize. Barabona ko nahindutse, bamaze kubona ko nahindutse baca bamfatirako. Rero mbere ngeze no mu kumviriza urugendo rwo gukira, navyo barabinyigishije n'igitabo barakimpaye. Rero ndashima World Relief ahubwo itaraja ihashike. Jewe itaraza sinayinzi ko umugabo n'umugore batwenga bari hamwe. Itaraza sinayinzi ko umugore hari icagaba. Mu muryango iwacu twari tuzi yuko umugabo ari ukugaba, ari ugutaha yinumiye agatwengera hariya, amaje gutwengera hariya akishikira kinumirira, agahekenya iryinyo, umudamu akamuronderera byose akamuzanira. Izi nyigisho rumba ndazishimye kuko mu kibano ndagenda nkigisha. Hariho n'uwo vyase mpavana ndamubwira ati raba ukuntu woja mu bahuza, kuko nticokunda yuko misi yose wokwa murara hanze kandi nawe we uri umugore nk'abandi. Kuko ahora aca ambwira ngo nta kundi, ngo kunyene niko nzobibamwo, ngo kandi ngo nzokwemera ndabipfiremwo. N'umuntu numva aguma yihebuye hari hose, n'umuntu numva atagira shinge narwe, naho uba wamubwiye ibintu ejo arakubwira ati ivyo ntavyo narinzi kandi warabimubwiye. Nanje kandi ndi mu bantu bo kumviriza, ubu twarigishijwe ukumviriza. Ubu muri urwo rugendo nago nyene rwo gukira ndarurimwo. Rero numva nshima Imana kuko mu kibano turavugana neza. Hariho ibihera bigaherera nyene aho mu kibano, ugasanga mugabo n'ibintu amahohotero usanga abantu batari bazi, nk'ubwoko bw'amahohotero uko ari. Ugasanga hari icyo batita ihohotera kandi ari ryo, mugabo umuntu ugasanga arafise intuntu. Rero be nabo iyo baganirije mukaja hamwe, n'umugabo arashobora kukubwira ati nkayo ntavyo narinzi nk'ibyo ko bibabaza umuntu. Twebwe rero tugashima yuko hariho ibiherera ngaho mu kibano, hanyuma mu kibano tukaba bizigirwa, ukabona baca bakwizigira bakakwitura. Abo banyamugisha bo muri zone Bugendana mu kiyago bariko bagirana
n'urongoye ikigo Humura ndetse n'uwahora aserukira ikigo kijejwe ivy'ingo n'imiryango Igitega baramenyesheje ko hari ivyahindutse mu kibano. Ico twirata vyadufashije, turirata ko twamenye amabi y'ihohoterwa. Ico co ni cambere twirata ko hari ibyo tutari tuzi mugabo ubu twamenye. Hama ikindi twirata nuko ahahora havuga induru ubu ziriko ziragabanuka, biriko biraba neza. Kandi ikindi twirata nuko iyo umuntu amaze kuvyumva naho bigenda buke buke bateba babimenya bakavyumva yuko guhohotera atari bijya bigaragara bituma umuntu aja ashika mu kigo Humura. Hariho ihohotera rindi tutari tuzi rifatiye mbere ndetse no ku migani ya kera y'abasogokuru bahora bavuga ko ata mugabo ko atankokibika atankokazibika isaki iriho, hari n'ibindi ko umukobwa atari umwana n'ibindi ibyo rero bariko barabimenya. Twebwe tumaze kwigishwa narahavuye ndamenya amabi afatiye ihohoterwa ry'amabi rifatiye ku gitsina, naciye nsanga hariho vyinshi ntarinzi. Maze kwigishwa naciye ndabimenya, nkaho urumva ko ico ndacirata cyane. Ikindi nirata maze kwigisha nanje nuko harabaza bakanyitura nk'iyo hagize agacamwo, bagaca baza bati twoho biratugoye ingurabe ico dufasha. Mwico gihe tukagenda nkagenda ngaheza nkabafasha, nkasanga kumbure ikibazo cari kihari ndabafashije kugitorera inyishu. Turafise nk'umupfasoni yari yarahohotewe bimwe biboneka, twaramuherekeje kwa musitanteri arigana ibimugoye, ndetse mbere no muri iyo misi yarigeze kugenda ku gatumba agiye kuraba utwo ubutungane twaba twaramushikirije ko tumeze, arasubira aramuhohotera. Hanyuma ntiyatinye mbere ntitwasubiye no kumuherekeza, yaragiye aritura ubutungane, hanyuma buramutunganiza n'udufaranga twaho yamukubise yarahavuye aratumuha. Turirata ibitari bike. Twovuga rero nk'uyu mugambi ubandanije ukarusha ngaha ugashika mbere no mu zindi ntara z'igihugu wowe utarashikamo, byofasha kuko nk'uko bagiye baradutora mu mashengero atandukanye, turacishamwo n'imirongo yo muri Bibiliya bagaheza bagatahura kuruta. Nk'umukenyezi yavyaye nk'igitsina kimwe, wacu usanga nyene mushinga ntahe wiwe yama ariko aramukubita amuhohotera ngo avyaye abakobwa, ngo abakobwa s'abana. Ariko izi nyigisho tumaze kuba tuzitanga tukababwira yuko umwana ari umwana, yaba umuhungu canke umukobwa bose bangana, barahavanye nyene baratahura, barabona yuko bose ari abana, baca bakingira agateka kabo. Canke nyene abigeme ugasanga nyene bariko barababuza kwiga amashure, ngo nta mashure y'abakobwa, bakaguma bababoheye mu kigo, bagize ngo bararonse n'akazi naho nyene ugasanga ntibiriko biraborohera, bakaguma bariko barabahohotera. Ariko ubu izi nyigisho nyene zimaze kuba zitangwa byaragenze neza, barahindutse, barabona yuko umuntu ari umuntu, igitsina ico ari cyo cose yuko aba ari umuntu yaremwe n'Imana. Abajejwe intwaro ngo barakorana neza nabo banyamugisha bigishijwe n'ishiramwe World Relief. Twebwe nyene abajeje intwaro nukuri dukorana neza, mbere rimwe na rimwe ari nk'ibigoranye bisaba yuko bibashikira, baradufasha nyene tukabaha nabo bantu bivanye n'ukuntu nyene izo ngorane twebwe ziba zimeze nk'izatunaniye buke buke, duca turaba abajeje intwaro nabo tukabashikiriza ico kibazo bakakidufashamwo. Twe turiko turaraba umuntu uvuye mu nyigisho, dufatiye ku nyigisho twaronse nizo twatanze, nukuri turabona neza yuko ikibano cahunguki, kubera hariho imiryango imwe imwe mu kibano twabona inyifato zari zihari zahindutse, kandi bakanadushimira duhuye ati mwarakoze kuri zirya nyigisho niyo zazananye n'iryo shirahamwe ryazibahaye. Ni inyigisho nziza cane zatumye
mu kibano hari imiryango imwe imwe yiyumva igasubira ku bana mugabo kare hariho amahohotera afatiye ku gitsina. Twebwe abajejwe intwaro twakoranye neza cane kandi tubandanya dukorana neza cane kubera nk'ahabaye amahohotera akomeye twaraheva tukaherekeza tukamurungika tugatanga n'impanuro. Uwo muntu habaye amahohotera akomeye twaraheza tukamurungika mu bajejwe intwaro, abajejwe intwaro kandi tukanamuherekeza. Mu gihe tumuherekeje rero abajejwe intwaro barafasha bakagira ico bafashije gikomeye cane kugira ngo ibintu bitore umurongo. Tukaja dusanga tukoranye n'abajejwe intwaro bakatwumva kandi bakatwemera bakadushirako n'ubwizigwa cane. Mu gihe tubikoranye tugaca dusanga ibintu bigenze neza, ibintu bigahinduka mu kibano, ugaca usanga abantu batahora bavugana neza mu rugo bavugana neza. Uko gukorana neza hagati y'abajejwe intwaro n'abo banyamugisha birashimangirwa na Hakizimana Dieudonné yahora ari umuhanuzi wa musitanteri ajejwe imibano muri komine Bugendana. Hama nagirangira ico nshikirije ku bijanye n'ishiramwe World Relief. Ishiramwe World Relief ndarizi irakora ngaho iwacu muri komine Bugendana kandi rikorera mu bisata bitandukanye. Rero muri uyu mugambi ujanye no gukinga amabi afatiye ku ihohoterwa rifatiye ku gitsina, novuga yuko nkuko bagiye barabivuga aba baronkejwe inyigisho ririko rirafasha ikibano, kandi muri uko gufasha izi nyigisho novuga yuko zimaze kugira ico zifashije mu kibano. Je ntanga akaroro nihereye ko duhora turonka abantu benshi baza batwitura, kandi muri abo batwitura usanga n'izo ngorane hagati y'abubakanye ziza zirisubiriza. Mugabo ikiriko kiragaragara nuko hariko haraba impinduka. Izo mpinduka rero ni kimwe mu vyerekana yuko za nyigisho aba baronkejwe batasha bazigumizamwo, ahubwo nyabona baca bagenda gufasha ca kibana kugira ngo barabe yuko ho bihinduka rigaragara. Nivyo ntibirahera, izo ngorane zirashibonekeza mu miryango imwe imwe ngaha muri Bugendana, mugabo urugero vyibonekeza ko riko ragabanuka. Ivyo dufatira ku bantu rero nkuko nari nakivuze kare baza batwitura. Rero tugashimira ishiramwe World Relief ryazanye umugambi ni wacu, tukibaza yuko hamwe izi nyigisho zobandanya no mu bundi burere, hama imiryango igatahura neza uburenganzira bwa muntu, bakatahura neza yuko guhohotera umuntu ari ibihanwa n'amategeko, bakabitahura. Turizera yuko ikibano cokira, hama n'abantu bagaca batera imbere, kubera mu miryango iyo hari amabi nkayo ya miryango ntiheza ngo itere imbere, ahubwo nyabona aho gutera imbere itera isubira inyuma. Tugashimira izi nyigisho rero, tugashimira n'aba banyamugisha baronkejwe zino nyigisho. By'ukuri biraboneka yuko bari ku kivi aho baherereye n'aho badakwiye hose, ahubwo mbere icifuzo cane coba icuko uburere batoba barimwo ntiboca babigumiza ngaha nyene, ahubwo bogerageza bakaraba bakagenda no mu bundi burere batarimwo, bagaza baratanga inyigisho, kumbure bizogira ingaruka nziza aho iwacu muri komine Bugendana muri rusangi. Mu gice gikurikira tuzokurikira ico abarongoye ikigo Humura n'ikigo citaho ingo n'imiryango Igitega bavuga kuri uyo mugambi, hamwe rero n'intahe z'abanyamugisha zo muri zone Bitare. Twese turi hamwe turwanya amabi n'amahohoterwa afatiye ku gitsina.